ariyo umupromoter yari yapostinze ifoto ya Mkombozi ngo avuga ngo rest in peace, avuga yuko witavye Imana. Wanditse amajambo menshi biboneka ko bitanakuguye neza. Umuntu maze kwandikira ko ngo wapfuye novuga ati ni ikintu kitaryoshe kumva. Yana nko mu muryango barakangutse cyane, nje navyutse nsanga bandungikiye abandi bariko bararira iki ibane ufuye ariko nyene akabazo wafuye rona umuntu yabonye post banditse ko rest in peace Mkombozi na ndi muri Zimbabwe kijege sasa nyibana wapfuye kweli, ariko umuntu akabaza telefone y'umuntu yapfuye ngo wapfuye kweli. Je mbyutse kuba nabyutse ntevye mbyutse nsanga ama message banukiye yo screenshot ndio ya sivyo tuwe bariko bararira ndamuriza muri ico giteramo umuntu arashaka gutanga umuntu azotanga 10 million kugira ngo abashe gucilinga na Dobain hamabukiye mu gitondo abashe no kugutemberera iwawe n'umuryango wawe. N'abarundi benshi bagiye barakomanta bavuga yuko batavyakiriye neza, bavuga yuko batesheje agaciro abaririmvyi b'abarundi ngo dusanzwe dufise bashoboye. We kuri yewe wavyakiriye gute? Ni twebwe dukwiye kuvuga tukicara tukavuga none ubu naho reka indi concert tubwira abantu ushaka kwicara na Fizo Tangaya. Bakazoyatanga ni sawa Fizo yitomborere, none The Ben yaciye ababuza bonye babikore. Oya ntiyababujije. None kubera iki tujya gutakaza umwanya ku bintu bidakwiye, ahubwo bya bikwiye kutubera akarorero tukigira ngo tubonye mu boss atanze 10 million nje tuvuga uti wow kumwe ku uyu munsi yari watanze 10 million kwa The Ben, kumbe kuri jewe na 5 million yongwako. C'est-à-dire byaduha icyizere. Yes, mbona yuko turatakaza umwanya mu bintu nk'ivyo n'akarorero kameme. Nkakujya kumva ngo The Ben ngo bamurishe menshi abarundi ngo barishe bakiriye byose bivuga abantu bafise ubukene bwo mu bwonko. Kindi nacyo narifuza ko n'abanyamahanga baze barambara ivyacyo. Cyane cyane impuzu zacu niki ya Chinda na Rundi Boy amasaha niki ni Rundi Boy novuga ati ku muntu akene na Rundi Girl novuga ati nko ku muntu akeneye kwambara Rundi Girl canke Rundi Boy tegezwa ko afise 33000 ziwiwe ubyahindutse. Ya Messi sana na urabere urabona ko ahubwo uhaguruke je umuntu arabe neza vrema wicaye mbona umengo ni bakubona neza bambona biza guhera wa ifoto kuri miniature ategezwa kuja kwifoto ya Jemaga kweli kabisa uratomoye nubona ndakunda ko abana babegwa nkuko je yaba mfise ubushobozi naye kuba ndabagaburira ku buntu inzu kunzu begwe nkuko nubona ko kuza kubita na Snapchat bikagenda kabisa. Coucou, salut encore la famille, en espérant que vous allez bien, en espérant que vous allez tous bien. Abatameze neza nabo nababwira ngo mwihangane cyane. Nibaze yuko ono munsi bishaka kwa imeze uko ariko ejo gasanga ibintu vyahindutse vyabaye top vyabaye neza. So kumuntu ariko arakurikirana Buja Town TV at this time ndamusaba gukora subscribe kugira ngo abandanye aba on time, kugira ngo abandanye aronka exclusive z'ibiganiro bigiye bitandukanye. Guys uri kurandaba this time ngira ngo urabona yuko reka ndayivuge kuko nta nico bitwaye nibaza akashari kanabice ndaberewe. So guys nambaye Rundi Girl ndaberewe cyane ngira ngo wamaze kwibona yuko turi kumwe na Mkombozi Lucifer canke Shetani naryo tubishire Lucifer na Satani biratandukanye. Lucifer bisigura ijya looks kirundi cyambere nabamenye yuko atari kirundi mu abantu ni kiratini bisigura yuko lux bisigura umucyo lumière lix, hanyuma fere bisigura umuhetsi. Sasa Lucifer bisigura umuhetsi w'umucyo. Umucyo ni cyizere. Ariko Satani bisigura umuopoza w'umucyo. C'est-à-dire kera kiri kumwe n'Imana yarafise umucyo acayibaza kujya mu cyari guyimba Imana ishimukura ko asigana umwijima. Sa muri ico gihe izina Lucifer ni ryacu twebwe abana b'Imana. Kubera ntawobona Mkombozi mu ijongo yiruke umurango hoho iyo cyanyirukira ko neza na neza. Sasa ariko Satani umubonye no ku murango cya wiruka. Sasa muri icyo gihe Satani nakwiye kwitwa Lucifer nibishoboka. Turiko turamuhi amateka dafise. Erega je ni na la fois passée dimanche iheze ariho wa postinze ifoto
kuri page yawe ya Facebook uri kumwe na madame wawe n'umwana mugiye novuga no kumusabira umugisha ni kumuhezagiza mbere y'Imana ndavuga ati how gute yiyita Mkombozi Lucifer kuko ubumvise Lucifer hari ukuntu wumva shetani kubera bivana n'ubwoba kandi mwe mugira ubwoba mutabaza ikibazo ndavuga ati gute yashitse mu ishengero vraiment bigakunda kinjira naje icyambere mu ishengero niyo bato ya sagesse dufise ahantu hose inzu yose igejwe gusejya mu ry'Imana menya yuko aba ari inzu igejwe gutanga umucyo sa muri icyo gihe kugira ngo ube Lucifer umuhetsi w'umucyo urakeneye inkwi kandi inkwi ni amajambo y'abavuga butumwa abakozi b'Imana zijya ni inkwi ziguma zihanuze ziguma zatsa kagatima kawe k'umucyo zatsa gwa rukundo so ndajayo kugira ngo nk'ubwo butumwa ndonke banyibutse kandi ukuntu ngiye kwitwararika kuko naho wowe umuhetsi w'umucyo ariko ufise umubiri ari gihe umubiri utumugenda mu nzira atari gwawe so nari ntwaye n'umwana vuga umwana wanje wa Lucifer umwana wa Lucifer yitwa Marayika uyu mwana yitwa Marayika mvura y'umugisha Marayika Karma sa muri icyo gihe navuze ko si byiza ko yosohokera ahandi hantu imbere y'uko asohokera kwanza mu rusengero agende kwanza ku muvyeyi wa Marayika ariyo mana na cyane umuntu arashobora kuba ariko arabona Mkombozi Lucifer muri kano kanya akibaza ati mbega Mkombozi yahura mu biki je nahora muri byinshi kweri nari ngaho Dar es Salaam ariko nagiye no muri Zimbabwe ariko byose yari umuziki umuziki ni no kwiyumvira projet zotuma ko yandifuza cyane yuko urabona uburundi tufise abastare benshi ariko abastare hafi nka bose turi nkaranga muntu tu uvutse muri karanga muntu inganga muntu ni kubera idashobora kujya buki gihugu nabona ifo kutuba ama passport ile vrai ariyo nk'umuntu nka Kidumu Farias even Lolilo ashaka gukora concert mu Rwanda barazikoze n'ubu ashaka kubikora ariko urabona ko ari generation y'imbere nisho gukora amateka generation Kidumu arakora amateka East Africa nzima niwe muntu mu bisanzwe dufise yaduserukiye hanze kuva Kidumu aduserukiye turaronka umuserukizi kubera abandi sawa turagenda nanje ikigoma ngaho ndagenda ni Dar es Salaam baransaba nkore concert ariko usanga niza concert dukora twararitse abarundi ariko Diamond ashatse gukora concert ha mu Burundi ntibisaba ko avugana n'abatanzania ngo mubwira abandi batanzania baze kuza so urabona iyo yose icyo cyose ni ikintu nti no ifo ko iyi generation ironka ambassadeur reka tugende kurondeza hiyo so nategerezwa kurondera iyo hanze ndabe icyo baturusha icyo dukeneye gushira ko kugira ngo dushibashikire kubera nsanze Imana yaraduhezagiye cyane ko twe turazi Giswahili turazi Kirundi turazi Gifaransa icyongereza cya I love you baby I miss you turagishoboye icyo gusaba amazi icyo tagishoboye kweli sasa ngiti none kumbe bwa bundi ndakeneye kujya hariya ndabe ikindi nacyo narifuza ko n'abanyamahanga baze barambara ivyacyo cyane impuzu zacyo niki ndakreya na Rundi Boy amasaha niki ni Rundi Boy novuga ati ku muntu akene na Rundi Girl novuga ati nko ku muntu akeneye kwambara Rundi Girl canke Rundi Boy tegezwa ko afise 33000 ziwiwe 33000 ariko 3000 nikigira cyo muri icyo gihe 3000 dushobora ashobora no kuza n'umuntu kavuga uti bagenda afise umubanyi wanje nari nifuza yuko ikigira 10 kigende kuri we bivanye n'ukuntu ubuzima abayemwe ukamuzana ariko tegeza kuyariha hanyuma uwo muntu tukayamuha no tuyamuheraho nyene muri kumwe ariko kwanzu yarihe no tubwiye ngo naramuhaye 3000 narafashije umuntu oya ndushaka icyo kubera ari gihe usanga gufitiye n'ideni ya 3 gakiza kutubwira ngo naramuhaye 3 ugigira 10 kumbe ni rya deni ugira wirihe so uko ni Mkombozi yagarukanye Rundi Boy Rundi Girl ni Mkombozi yagarutse novuga ati mu yindi shusho
unavuga ngo kukigira 10 no gufasha cyane Yeah. and then tunakubona mu mapost uri mu ishengero ugiye guhezagiza umwana hari abantu benshi bakurikirana Mkombozi bari bazi yuko Mkombozi asanzwe ari umusiramu ari umwisilamu ari umumizima mu bisanzwe idini rya Mkombozi vy'ukuri ni ryahe jewe sinigera ninjira mu musigiti kweli oya vabuza nyene nama ndakurikirana cyane kubera harimo sagesse muri Islam harimo sagesse mu Kristo harimo sagesse muri ico gihe hari jambo ryose rishora kuba riserukira Imana harimo Imana harimo impuhwe kubera je Imana jewe simvuga ko Imana ngo Imana igira impuhwe cyangwa igira urukundo oya je ibyo sindavyemera mbona umengo tugo turayisuzugura kubera Imana nigira impuhwe oya Imana niyo mpuhwe ahubwo wowe wifise ni ugira impuhwe sasa Imana yogira impuhwe ikura hehe ko ari yo mpuhwe so muri ico gihe ahari hose ijambo nzi yuko ari ry'Imana ndaryumviriza ko je narigeze guhura ari muri Uganda nayengeze guhura n'umusazi asaze kabisa atabwi nka kwije ariko yigisha ijambo ry'Imana ndicara numviriza cyavuga ati kumbe bwabuni ntuze turajija uyu twicare twumve kwera Imana iracyavuga yo so je kenshi ndizera Imana kandi mu rusengero niho hano hanyorohera kujyayo cyane kubera mu mabizirima hariho condition nashoboye kwanza ururimi kumbwira ko novuga Imana mu rurimi rw'abandi kandi no mu Kirundi twama tuyivuga ari n'igihe tuyivugana nabi mu rurimi rw'iwacu so iyo ageze mu rurimi rw'abandi ndatinya simavingira amakosa akomeye ikindi nacyo nahangoye ahandi ni muri Catholique kubera narigeze kujyayo ariko hari igihe bahaguruka hari umwanya wawo wo guhaguruka sasa hari igihe nsandara umuntu hagurutse nanjye ngashaka sasa usanga muri mpemu umva wowe ushaka ko patiri avuga ngo ni muhaguruke kumbe wowe bafite amasinye yabo bakuriyemo baba bazi uri guhaguruka uri kugira uko sasa ugasanga ngendara abantu usanga mva muri concentration spirituelle mu bintu by'Imana ukuye kwinjiramo neza na neza ntuzura umuntu ngo yagize uko yabikaba bikurimo sasa tangiye kuraba umuntu ari gihe usanga kubona impuzu yambaye yatabutse kasangira gusamaje muri Katolika no mu Bisilamu tunyo hango ariko ndakunda gukurikirana ubutumwa niki ndabikurikirana cyane kweri ariko tu nyene byangoye ni kujya izijya condition zirangora kweri menzi yuko ahubwo uraturaba neza uzavusanga uri umukizwa rero wewe oya jewe nakare umukizwa nibisiguru wakijijwe je narakijijwe ningo kweri je narakijijwe atari isi nyene bishaka kuncafuza wabatirijwe je nabatije muri Uganda barampaye na certificate ndayifise irubatizo yana batije muri Uganda ku mupasera akomeye cyane mbega mwita gute sinamwibagiye yitwa Pastor Kayanja akomeye cyane afise ahantu hanini nk'ikibuga yuzuza cyane murakomeye cyane ni Mkombozi kandi mu ma business agiye atandukanye ni Mkombozi mu muziki ni Mkombozi muri Omo amashampo isabuni ni Mkombozi kandi yagarutse yari the power bio power ni Mkombozi kandi yagarutse no muri Rundi Boy mu masaha mu muzu yego hazoba harimo n'ibindi biratu na parfum tuzibazanira kabisa bon kubakunda agahiye muzotwibuka ryari agahiye n'agaki akago bakunda ivyo twinwera nini najyo akago ntuzojya buka cyane tuzogaya muri 20 zitaboreza cyane zibate hasi kubera bakwirukana dushaka ishengero sintinya kunyirukana hari nabirukanwa kubera bacyungiye amahera y'amashikanwa ibyo ni by'abana b'abantu je birukanwa n'Imana sasa mu gihe je ndiko ndaboreza abantu Imana nayo niyo ndaba neza ariko gusa no bacanga musubwongo kubera ubwongo urabonye urakeneye gucanga mukarigiye businzira cyane ugasanga ari nibikorwa utakoze ni Mkombozi muri bio power yego byagenze gute byahetse gute bio power bio power yari ninuze ni sabuni nziza zifu nizo gusiga izi ariko ubwa mbere dukeneye gushanga abantu abanyagihugu tazimaze gushika
cya tujya mu bindi ego meya zarashitse kandi kuko twe hari hajya amakontenere kuba yaraheze nicyo kintu umuntu yiyumvira mbe bizohera yaraheze turashima Imana ubu njya mu bindi sasa Biopower yari ya Mkombozi canke yari nka haje na brand ambassador kweli nari umukozi w'abandi ariko nanje ndiko ndarondera brand ambassador mu vyanje nanje nifuza gushiramo aba ambassadeur ubu ubona nkuko urabona hariho ku Rundi Boys wadufise amasiripe hariho nk'abana mba nifuza yuko nabonye impano zabo bakunda kwifotoza yambaye boxer tu cyo mvuye umuhaye akaba ambassadeur umuhaye akazi abamwo uranga umpeti wanje araye Berry Chris tifotoje yambaye boxer kenshi afise nakadagato nyene gatomoye aragororotse so birasa neza sico kimwe nuko Mkombozi yamba je mfise inda ya papa sasa je ndi umuvyeyi inda ya papa sasa nasuko abana bosha bibuka ibindi sasa muri ico gihe nkuyo ngaho urabona akwiye kuba brand ambassador nivyo byimviro urabona nkuko dukoze nka Rundi par exemple wine cyangwa whisky ari nk'abantu bakunda kwifotoza batwereka inzoga bariko baranywa inzoga nk'abasimbizi bose mavumba nkuyo ngaho mugize brand ambassador ko je nifuza ko kibi ikintu cya twese tukaraba dukoze ikintu cy'abaseribateri tukaraba umuntu atararongora nka mipro tukavuga uti uyu mipro yoba ambassadeur kuba nawe n'umuseribateri cyane mipro afise umugore umweruka kera zahinduye imigisha je nagarutse je nawe nabonye narumvise ko yigeze kubaho nanjye nitwa Toma nemera icyo mbonye tujya turaba nk'ubu munsi edition yandungikiye nuze invitation ngo giye mariage bas box ko sanga dukeneye gukora nk'ikintu cya couple muri icyo gihe turaba umuntu nka Spoxy cyangwa nka Edison mwagira yubake cyane tukaraba famille Bantu Boy ona n'umuryango deja wiyubashye uringa so shaka kibe kiwacu je Mkombozi ni juste gusa nk'ikiraro Imana akishije ide kuri jewe ariko intumbero nuko biba vya bose kandi umurundi agiye hanze kugira ngo abarundi bari hanze kenshi birabagora kwipresenta kwa umurundi ariko akubonye akabona yuko wambaye ikintu cyo mu Burundi biratuma kwegerana buke buke kugira ngo amenye kuri wahariya ko nawe nyene birabaryohera abonye umuntu w'umurundi bimwibusa byinshi so nanje ndakeneye kuronka ambassadeur kweri ngira ngo zobaronka natunga na cyane ni uravuze ngo hari akantu uvuze ngo jewe ndi ikiraro Imana yashizeho kugira ngo abantu bagice ko bashike kuri kuki Imana yipfuza ni na post nabonye kuri Facebook page yawe aho bari bapostinze hariyo umupromoter yari yapostinze ifoto ya Mkombozi ngo avuga ngo rest in peace avuga yuko witavye Imana wanditse amajambo menshi uboneka ko bitanakuguye neza aho kantu kagiye gute Mkombozi kuko babwira ati ndikiraro kuko umuntu maze kwandikira ko ngo wapfuye novuga ati ni ikintu kitaryoshe kumva si byiza kuri jewe nta kibazo ariko gusa ikibazo kiba ku bantu bambabaye kuba je mfuye simbabara umuntu amaze gufanya ntababara asigaye hababara mwebwe mwari mumuzi so abana nko mu muryango barakangutse cyane je navyutse nsanga bandungikiye abandi bariko bararira iki ibane ufuye ariko nyene akabazo wafuye rona umuntu yabonye post banditse ko rest in peace Mkombozi na ndi muri Zimbabwe kijye sasa hachibana wapfuye kweli ariko umuntu akabaza telefone y'umuntu yapfuye ngo wapfuye kweli je mbyutse nabyutse ntevye mbyutse nsanga ama message banukiye yo screenshot ndio sivyo tuwe bariko bararira ndamuriza naciye posting avuga yuko si byiza ariko tukurije gufasa ikibazo kubera sindi muzamu wisi je icyo ngwanira mu abantu mwe je singwanira gupfa ku mubiri kwera umubiri utegeza gufa none ukingira none oba muri eta major tegeza gufa ariko icyo nkingira giye gufa ni esprit yanje roho yanje kubera roho yoyo ifa mu bisanzwe twe intambara nga dufise ku isi n'umubiri na roho ushatse kugira ikintu kibi roho irakubuza
kavuga uti yaye kubera iki ukubita umuntu kaki kugira ngo uronke telefone Mkombozi ko yaronse telefone yakubise nde kaki nice ko yaronse telefone yakubise nde kaki kakwereka n'umuboyi wiwanyu kavuga none nk'uyu muboyi wiwanyu nabakorera mwebwe ko tarakubita umuntu kaki so ariko wewe kubera umubiri nawo kakubwiye uti nkubise kaki niho nawe uzobego uzogira telefone nziza nawe uzogira iki sasa wewe uki ukora icyo kibi ubugaburiye wa mubiri wawe ariko ko uwanse kugikora ucugaburira ya roho sasa ugaburira niwe mwami wawe mwisanze ugaburiye umubiri wowe uzofuzo gusiga ariko roho nifa sasa muri icyo gihe jewe ngaburira roho idapfa sasa muri icyo gihe jewe gufa si kibazo cyane ikibazo ni sezerano ndiko cyangwa naho mfiriye kandi jewe sintinya gufa kubera nzi yuko isezerano teza gushika naho byo genda gute naho satani yokizwa tukamubatiza no mu mashyuha ntegerezwa gushika ya so nariko nyene ndababwira yuko genda ikiraro cy'Imana kweri kubwisi kandi nawe uri kiraro kubera ari ibintu bicya kuri wewe kugira ngo twe turonke nk'ikiganiro abari bagikeneye babashaka kumva Mukombozi avuga iki byaciye kuri wewe kugira ngo bakironke nawe uri kiraro cy'Imana ya ako karagaciyemwo twari tukiri muri business zigiye zitandukanye za Mukombozi bimeze gute gufatanya business zisanzwe na muzika na music icyambe na mbere biroroshe kubera mu bintu jewe mfise mu nzu impuzu n'ibirato nibyo byinshi uca wumva yuko ndumukiriya wavyo nakubye umuntu avuga uti je nankubise inzoga cyane ubu sasa ngira nzana akabare muhira tu kuva nabashoreye abandi Nzi nabonye ryari afise comptoir yiwe abantu bari sawa so je na birafasha kubera icyambe na mbere sinayikoze kugira ngo amahera cyane nabikoze kugira ngo abarundi twe dufise ikintu kwanza jafiyete si kuri jeunesse bagira ikintu deja je nyibona isaha yawe nabanje kwibaza ni Gucci I was like ni Rundi Girl cyumva ko wiyambaye nawe ugenda mu gihugu kiyemba shaka nawe ugenda he ugahura n'umuntu akubita wewe yindi geni yande uvuga uti ni yanje ntuzo uvuga ngo ni ya Mukombozi oya uga ni yanje kubera ni byacu so at this time turi muri Rundi Girl na Rundi Boy at this time turacari ku isaha ni mipira izina ni Rundi Boy ni Rundi Girl ide yaje gute Mukombozi ide yaje ndi Dar es Salaam naragenda kugira shopping ku butike abantu akaza ari benshi abarundi bagahamagarana hari abana baje badandaza imifuko ikawa ni benshi cyane barahamagara nk'abantu bashika nka 50 barahamagarana nyine Mukombozi ariko bakagura kunyegera kubera bo bazwi nk'abatanzania bivanye n'uko nadashobora kugenda na visa ata passport bafise so nubwo kumbe babonye yuko aho ndiko ndagurira ibintu bazimba cyangwa bako baranzimba baca bansinyara ko isoko ryose bararizi kandi iri nini cyane biragoye kuri metriza baca banyereka ahantu baca bansinyara ngo tugende kwereka ahantu bizimbutse so uca wumva yuko abarundi bagenda hariya kurangura hari benshi bakunda kwibwa kenshi yo ndi Dar es Salaam hari n'abampamagara akabwira Mukombozi ndakurunga ikinomero y'umuntu mfashe uyu naramungikiye amahera nuba kuma ncenga sasa kumbe iyo baba bagenda kugura ibintu bambaye nk'impuzu ipresenta ko abarundi bajya abana bari kuba babafasha byari no kubagora kubabwira ko ari wiwacu ariko kajya gatima ndundi kaguma nikabemerera gukorera umurundi kibi baragerageza kasaba kwitangire so navuze kuba ngundi turakeneye sinye zo zatupresenta hanze n'abakunzi bace baseruka hari abakunzi b'Uburundi benshi ariko bibagora guseruka kubera abarundi kwipresenta biratugora biko genda umurundi benshi biratugora cyo kumwe n'umukongomani je suis congolais yani uko so deja kivuga gusa wamaze kumuhoma twebwe kidogo ibyo byose navyumviriye mvuga ifo tugira ikintu n'abatanzania bambara ni uno munsi uri muri Rundi Boy na Rundi Girl nivyo biko birakokipa cyane tukwibagire mu muziki canke ugomba tugirire ka kantu ko kugenda ukamara igihe mukagaruka ibi byose icyo nkora department ndazigabura nk'ubu jewe ide gusa yaciye kuri jewe ariko hari uzo wajeje marketing yajeje ivyo
je ndi busy mfise byinshi ko n'ubu nyene Imana iracyampa ibindi nzokrea sasa muri ico gihe numiye kuri iki Imana mba ndiko ndayiblokera ubutumwa bwayo ariko ibishaka kundungikira ubundi butumwa je nanje nkayereka yuko cyakiraro cyahaza kidashaka kujya buri bindi cyaronse cyashitse so uko ariko biracyaza n'ibindi tuzokrea byinshi ko icyo nifuza nuko haba fierte iyi generation y'u Burundi ba generation ya creativité generation itanga fierte ku bajene bagenzabo kandi ntegezo gukora hit zo muri Afrika n'isi ibyo bintu munyitege cyane ibyo nshaka cyane munyitegeko niyo mpamvu muri album ari indirimbo z'icyongereza z'ikirundi z'igifaransa z'ikigande so ibyo byose no kugerageza kugira ngo dushike du present Burundi ya hanyuma ya collabo ya Mkombozi na B-Face twitege collabo yande ubu hariho ya Kesi twakoranye ariko indirimbo yiwe ariko hariho n'umupetito Blazo twakoze na video uko ziriho n'izindi ariko tunyene ubugeni yumvira international collabo cyane cyane kubera Uburundi bwuzuye abantu abastana domicile benshi ubuzata domicile twumviki twumva abastara bameze gute nanjye ndimwo sigitutsi nanjye ndimwo ifu turavuga ukuri kugira ngo dukize tubone ideni rinini mu gihugu mu bisanzwe abastara domicile ni abastare bo mu rugo numva defara domicile ni ya defara ujya gukorera muhira c'est-à-dire n'abastare bakaranga muntu c'est-à-dire tujyabuka igihugu nabigeze kujabuka ni Kidumu Fizo Lolilo ya gihe banajambutse ariko ubu twebwe nta muri izi generation zikurikira izi wacu n'abasatbi kuza kuraba nta numwe yovanga ngo agiye muri Tanzania gukora concert yiwe ni bimwe cyangwa kurondera ama groupe y'abarundi baba hari babwirane muze ariko Diamond araza ngaha hari abatanzania tangwa kurarika ngo ni muze kunshigikira yose ni faiblesse ifo ko tubimenya yuko tukiri hari ikibuze ariko kandi kindi nacyo nasanze yuko amahera kubera international market uko ushaka kubaka inzu nini ya nuko n'umushinge uba munini umushinge uba munini cyane sasa muri icyo gihe international market ikeneye amahera kweri sana uragenda ngaho muri Tanzania Diamond collabo akubwira $30,000 collabo yiwe aho bado nashamo video nashamo promo ugende kwa Monaiza akubwira 15,000 ubwo nagabanyije cyane no gufata kuri $10,000 ugende kwa kazi ucyuka kubwire $10,000 ndagabanyije cyane no gwa kuri 7,000 cyangwa 5,000 usanga ayo yose n'amahera umwana w'umurundi kugira ngo yaronke niki biragoye sa muri icyo gihe nakivuga uteka ngerageze business kwanza ndayarondere hanyuma ngende ku cyo nifuza no muri no minsi nyene Mkombozi no muri no minsi nyene himirije igiteramo nzendamwo soma nibaze yuko ariko ku ifoto gusa cyo tugasubiza kwa nyeneko cyane no muri no minsi nyene Mkombozi himirijwe igiteramo ca Dobain aho bavuze bati muri ico giteramo umuntu arashaka gutanga umuntu azotanga 10 millions kugira ngo abashe gucilinga na Dobain hamabukiye mu gitondo abashe no kugutemberera iwawe n'umuryango wawe n'abarundi benshi bagiye barakomanta bavuga yuko batavyakiriye neza bavuga yuko batesheje agaciro abaririmvyi b'abarundi ngo dusanzwe dufise bashoboye we kuri yewe wavyakiriye gute bareka ibyo bintu agaciro bakononye gute nimba kuri ayo mahera yose bashaka guha umunyamahanga none bamufashe ku nguvu hari uwo bafashe ku nguvu natanga kuyafise none nimba ari umufana wa The Ben azoyatanga kandi kini nacyo ni twebwe dukwiye kuvuga tukicara tukavuga none ubu naho reka indi concert tubwira abantu ushaka kwicara na Fizo tangaya bakazoyatanga ni sawa Fizo yitomborere none The Ben yaciye ababuza bonye babikore oya ntiyababujije none kubera iki tujya gutakaza umwanya ku bintu bidakwiye ahubwo byari bikwiye kutubera akarorero tukigira ngo tubonye mu boss atanze 10 million nje tuvuga uti wow kumwe kuri munsi yari watanze 10 million kwa The Ben kumbe kuri jewe na 5 million yongwako c'est-à-dire byaduha icyizere yesi mbona yuko turatakaza umwanya mu bintu nk'ibyo n'akarorero ka meme nkakujya kumva ngo The Ben ngo bamurishe menshi abarundi ngo barishe bakibyo byose bivuga abantu bafise ubukene bwo mu bwonko warayi ugifise ubukene bwo mu bwonko tu uguma wiyumvira abantu bakurenganye none hariyo The Ben yivye umuririmvyi wa
none nabo bayasabe duha ide nawe bayasabe ide yo kuyasaba nawe bayasabe nimba uyu twicarana twamubonye akura tumubona yayi n'umufana wa Bafizo wa Kidumu n'ubakira umufana wabo akaba ashoboye kuronka 200 millions kumbe natwe n'imiburi widwagaraye kwijana biratweka ko bishoboka none cyo tangwa gupinga kandi haje ibikene biraramba kandi birambishwa n'ivyo ho kuzana ivyumbi ho kwitwararika ibintu bibateza imbere yashe bitwararika ibintu bibatera ubukene none nk'ivyo wobiharira nk'umuri ivyo nukuye no guharira n'imiburi hari guharira badandaza imiceri bakavuga uti kwera ikintu batarya atanumube utera bagire miliyoni 10 ikintu ngatera atanumube kiyo twara miliyoni 10 abo genda ndaza umuceri utuma bahaga ni ikintu niyo yari guharira kameme ariko nkatwe abaririmbyi kameme ntidukwiye ahubwo twari kubishigikira sana twari kubishigikira ni naide baba batuzaniye ko bishoboka $50,000 kumbe zirashoboka gusohoka muri umuziki kandi hanyene mu Burundi zigasohorwa n'umurundi bica wumva yuko ari ikizere ivyo je nta mwanya byo ntwara kweri kwanda mu ndoto zanye cyane mu ndoto zanje nifuza ko hazogera igihe bandiha $1 million sasa ngacha mbona mwiko murahira kuri 50,000 mbona umengo mwe nta ndoto mwifitiye kuri mbona umengo mwifitiye indoto nono wallahi Mkombozi yes ni Mkombozi turi kumwe muri kano kanya canke umwite Lucifer canke umwite ni papa Keila papa Karma mvura y'umugisha papa Nadine mfise abana babiri da cyane ayeyo Rundi Boy zose nizanje n'abaririmbyi benshi novuga ati bifuza canke bagufata nk'umu idol wabo ko deja uri umu influencer hari abaririmbyi benshi bifuza kumera nka wewe canke kuba nka wewe nakaye kajambo wobabwira niye manuro wobatekerera icyo nobabwira nuko uko barota bataratangura umuziki babandanye barota kujya nyene kuko benshi abantu barota bagitangura badaye ntabagikeneye kurota kumva Imana ibishaka ibandanye guho bwa butumwa ikwereka inzira so benshi indoto zabo bararota bamaze kuronka indoto zishya zera ngaho agacabona yuko yashitse tubandanye turota kandi kindi nacyo ubu bamenye yuko Burundi bwarusha abastara domicile abastare bo mu rugo barushe stade nimburota icurota cyose rota ku ambassadeur w'igihugu none twese saba ambassadeur b'amakomine yacu twese nganje ndi ambassadeur wa Nyanzarake wa komine Nyanzarake na Kabonga hiyo na Makamba province twanaziserukiye kugira ngo tuze gukora umuziki ngayi Bujumbura nuko umwana yo kwiyumvira yuko Burundi bwarushe n'abastare a domicile bakaranga muntu ukeneye aba passport nkanje urabona nkitanguye umuziki nayiserukiye komine ubwambere natanguye kwanza nserukira Coline Kabonga ndakubita Nyanzarake mu komine baranyemera mvuye nga mu komine ncanduga Makamba muri province ndakubita rap hajya baranyemera maze gupresenta maze province kuyifata nca presenta sasa province ya Bujumbura ndashika ndayipresenta province biragenda neza ubu naho sasa no gupresenta igihugu igihugu sasa aho nawe ugipresenta ni hehe ni hanze nicyo bisaba ko tuba abastare international kandi bakeneye amadolari none azoza gute nk'ubu ngaha de benugiye ngo bamurishe marundi bamurishe amadolari stadi bafasha amarundi yabo barayavunja amadolari kugira ngo wowe yironkere amadolari nashaka guhangayika n'amarundi sasa kumbe natwe birashoboka tugakora hamwe nyene tuba oblige twebwe nishaka guhangayika n'amatanzania shaka mudola amadolari hiyo muri Tanzania cyatwitahira muri tukazana amadolari mu gihugu so muri ico gihe no kuraba eske Uburundi bubuziki abastara domicile turi benshi kandi turiko ahubwo tugo turafyikana kubera kandi bituma bafyikana n'abakuru nibo babitumye kubera umukuru iyo wewe utajabutse upeti frere ngahe nyuma barindiriye kuhava agacebora nawe washitse kandi n'agatebe washize ko na 4 wayikubise umpeta kajya gutera no grand frère none niyo mpamvu cisanga no kutubahana ukasanga ngo abapeti bariko barashwana n'abakuru bariko bagira ikije nuzokumva ngo umpeta ariko turashwana kubera iki ndafise inzira zanje nihaye ndazi ko ndumucyo
muri icyo gihe nzi yuko ntegezwa kubamurikira abapeti nta mpamvu yo gutangwa kugwana nabo bakeneye umucyo kuko twebwe aha dushyitse bo barahifuza sasa nimba barahashyitse nuko bashaka kubona yuko natwe turahandi kugira ngo tugume tubereka yuko naha muhashika musanze iyo ubaye umukuru nukuzura kuburira inzira aba petit frère ngo iti petit cyangaha no mu mboga ugakuramo amagufa akavuteka nkuremo amagufa nka last time twahuriye ahantu na lino gi yarinde twicaye ndamubwira uti petit frère ngo wicare genda haguruka amwiti no oya yuri mukuru kubera ko haguruka no ibi biri mu mitwe yacu ahubwo giye umukuru nije namenyereye guhagarara nije nkomantaye none se umwana ni wakwiye kwica iyo byose twarabikuriyemo bivanye n'iki namviho ni matwakuriyemo mama tangura kwarurira papa imbere y'abana none icyo kibazo kandi hageze kurya inyama papa niwe bamuha nyinshi kumba abana nibo bari bakeneye kuronka nyinshi kugira ngo bubake umubiri wabo so ari ibintu twakuriyemo byadufunze byose takwiye fungura kugira ngo tube responsable kuko hari ibintu biguha responsabilité ukavuga uti ninjye ndi mukuru ntegeza guhagarara nkakomera ucukunda na sport kubera iki mpagaze gato nkaca nduha abafite frere bazontwenga so bwa bundi tugira ayo masoni utagirize ayo masoni ni hajya no kwifuza kuba ba star international bizo tujyamo kubera nta masoni dufise yo kusa twifata abana twifata nk'abana kandi twarakuze reka ndagushimire cyane ku mwanya waduhaye Mkombozi ndagushimire cyane ko watwitabye muri Buja Town by the way logo ya Buja Town niyo micro ufise kuri iyo triko wambaye birasa mengo ni Rundi Boy sponsoriza ngabo nchamva ngamfise sponsor kwe ya Buja Town kabisa nubona kwa bitwebwe nyene antuka waruberewe cyane ya merci sana ubwo wewe ayo makala wicayemo nari imbere wicaye ndacyaberewe yego kabisa narinzi ko hari nagira ngo ko hari nk'ishyitsi ubu byahindutse merci sana nawe uraberewe urabona ko ahubwo uhaguruke umuntu arabe neza wicaye mbona umengo ntibakubona neza guhera ifoto kuri miniature ategezwa kuja kwifoto ya Jemagazi kweli kabisa uratomoye nubona ndakunda ko abana babegwa nkuko je yaba mfise ubushobozi naye kuba ndabagaburira ku buntu inzu kunzu begwe nkuko nubona ko ukubita na Snapchat bikagenda kabisa reka ndagushimire cyane Mkombozi merci sana mweza gigwe sana TV ni by'agaciro mweza gigwe sana merci namwe ko nitwabasubira kubatumira kandi muzotwitaba kabisa kuri ahantu ni mikuru isuku niki kinyobwa ahubwo hari igihe nzoza ndababaza ntiharagera mu nkenera reka nshimire cyane umuntu yafashe umwanya yiwe reka aradukurikirana kuri Buja Town TV ndamutumira gukora subscribe kugira ngo abandanye bakumwanya abandanye yibonera utuntu nk'utu guys nari kumwe na Mkombozi Rusifa mwakoze kubana natwe ciao ciao bisous